Haleluya, 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 haleluya. Mana niwakira ishimwe, Mana niwakira ishimwe ry'imitima yacu, Mana niwakira ishimwe, Mana ry'imitima yacu. Haleluya. Nguyakire Mana, niwakire Mana yo mwijuru, turakunezererewe Mana, turahimbariwe Mana kugira neza kwawe Mana kuri uyu mugoroba hano hantu. Turaryoherewe iki kibanza Mana, turaryoherewe uyu musozi, turaryoherewe kuba muri presence yawe. Haleluya. Mbega hari umuntu bishimisha bishimira Imana yagushoboje gushika hano hantu, apana n'amashi yawe n'ijwi ryawe. Haleluya, haleluya, n'ijwi ryawe umushimire, mubarira amajambo uti Mana warakoze, Mana warakoze kumpa kumenyana nawe, warakoze kumpa Mana yo mwijuru kugira ibirenge vyanje bitumbereye mu nzu yawe. Haleluya. Ntiturabagumu bishimwe, ntiturabangumyi b'amajambo yo gukengurukira Imana. Haleluya. Ariko ishimwe ryumvikane mu kanwa kawe. Haleluya, ryumvikane mu kanwa kawe. Turagukengurukiye Mana kuri uyu mugoroba, turagukengurukiye Mana kuri uyu mugoroba, turabigushimiye Mana kuri uyu mugoroba. Muri benshi cyane ku rugezo rwaho ku gacerere kadashoboka. Amajwi yacu. Haleluya. Wige gushima, wige gukenguruka, wige kuvugisha amajambo yawe no kuvuga kugira neza kw'Imana. Nimba hari ijambo urimo umushimira, nimba hari ikintu kimwe umushimira, nimba umushimira ingene umunsi wawe wagenze, nimba umushimira ingene umunsi wawe wagenze, ingene umunsi wawe watanguye, nimba umushimira ico yagukoreye ku nzira yawe, nimba umushimira ivyo yarayakoze, nimba umushimira ivyo yakoze mu masengesho y'uyu munsi ku buzima bwawe, nimba umushimira ico ari cyo cyose umushimira, nimba umushimira yuko yaguhaye igitoro, ufise igitoro mu modoka, navyo bimushimire. Haleluya. Nimba umushimira ko umaze iminsi muhira hari amatara, navyo ni wowe bimushimira. Haleluya. Nimba hari ico woshima, kuko nta kintu na kimwe ufise utahawe, kandi nta kintu na kimwe ufise ari co gufata nk'igisanzwe. Ndashaka kumva ishimwe hano hantu akanya gatoya, mu mundi utumwe humvikana ishimwe hano hantu. Haleluya, ishimwe. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Turagukengurukiye Mana ivyiza vyose udukorera Mana, turagukengurukiye Mana ivyiza vyose udukorera Mana. Turagushima Mana yo mwijuru, mu gihe tugifise ivyo turindiriye kudukorera, turagushima ivyo wamaze kudukorera. Mu gihe Mana tukikwiteze ku bindi vyinshi, turagushima Mana yo mwijuru ivyo wamaze gukora. Mu gihe tugigushaka ko vyinshi Mana, ntidushaka kwibagira ko hari ibyo wamaze kugukorera Mana, ntidushaka kurengana ibyo wakoze Mana, kugira ngo amaso yacu tuyashire ku byo utarakora. Ariko Mana, ishimwe riraduze muri kino kibanza, abana bera bawe abo wagiriye neza, abo wagiriye neza, abo wahaye imiryango, abo wahaye ingo, abo wahaye abana, abo wahaye akazi, abo wahaye Mana yo mwijuru mu gihe giheze kurangiza amashuri, abo Mana yo mwijuru wugurura imiryango mishasha, abo wugurura imiryango mishasha basengeye Mana, turaguhaye icubahiro, turaguhaye icubahiro, turagukengurukiye Mana. Abo wahaye agakiza muri iyi minsi iheze, abo wahaye agakiza muri uno mwaka, abo wakujije muri uyu mwaka wa intimite ukabashikana ku rundi rugezo, abo Mana yo mwijuru wahaye kumenyana na wewe, abavuze mu ndimi zitamenyekana ubwa mbere mu buzima bwabo Mana yo mwijuru, abakize ingwara Mana yo mwijuru, abunguruje akazi bakaronka amapromotion Mana yo mwijuru, abo wubakiye amazu yabo agahera kubakwa Mana yo mwijuru, abo wahaye amakontra mashasha, abo wahaye amasoko mashasha, abo wahaye ibikorwa bishasha byatanguye, abo Mana yo mwijuru uri kurugura imiryango ku maproje yabo. Ntidushobora gucereza Mana, kuko ibikorwa vyawe Mana ni vyinshi Mana yo mwijuru. Nzobirondora, nzobiharura mu imbere ikoraniro ry'abera, nzodondagura kugira neza kwawe Mana yo mwijuru, nzodondagura kugira neza kw'Imana. Harabo wahaye ingo zishasha muri uno mwaka Mana, wabarenganishije imyaka ya preparatif, batari bazi ko bizogenda, ariko babonye ubwizigirwa bwawe Mana yo mwijuru. Harabo wagiriye neza Mana, harabo wagiriye neza Mana. Mitima yacu Mana muri uyu mugoroba Mana yo mwijuru, mitima yacu iragushimiye, mitima yacu iragushimiye, mitima yacu iragushimiye, mitima yacu iragushimiye, mitima yacu iragushimiye. Haleluya. Mitima yacu iragukenguruka ibikorwa byawe bitangaje, ukuzigamwa kwawe, ugushobozwa kwawe. Mana yo mwijuru, ingene utwibutsa, ingene Mana yo mwijuru ba hagati yacu kadushigikira, ingene Mana yo mwijuru
mwijuru tuba bikunda, ngene mana yo mwijuru ibihe bigenda bikuranywa, mana yo mwijuru tukarengana ibihuhusi, tukarengana ibihe bigoye, mana ingene wacanye na twebwe mana yo mwijuru, gihe cose tuba turiko turaca mu nzuzi zuzuye tutazi ko twozijabuka. Raba turiko turarangiza umwaka wa 2025, hari abantu bawinjiyemo batazi no ko urangiza, ariko mana bariko barawujabuka, bariko barawurengana. Mana ndagushimira mana yo mwijuru, abariza amarira menshi mana yo mwijuru, ariko mana yo mwijuru ukabahanagura Musozi. Ndagushima mana yo mwijuru abo wabohoye ibintu byari byaragoranye mu buzima bwabo, ariko warabacira inzira. Ndabigukengurukiye mana yanje, ndagushimiye mana yacu, ndagushimiye mana yacu abo mana wahaye kumenya ingabire zabo bakaba ariko baragukorera. Ndagushima mana yacu abo wugurira imiryango mishasha bagasohora ibikorwa byabo bikaja ku mugaragaro, bari barabisenge baravyipfuje ariko warabikoze mana. Ndagushima mana abo waguriye imbibe mana yo mwijuru, ibikorwa byabo biko birafata mana yo mwijuru a dimension iri regional iri international. Ndabigushimiye mana. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bakubwiye ko umugongo wawe ugwaye kandi utegerezwa gukorerwa operation. Uri ngaho uragwaye umugongo kandi bakubwiye ko utegerezwa gukorerwa operation, kandi warumvise ko bigoye aho bikorera kuko bizimvye kandi bitoshobora gukoreka hano hantu, ariko mpwemu w'Imana arambwiye ngo aragukijije. Mpwemu w'Imana arungitse umuriro wiwe muri uwo mugongo wawe, aragukijije, 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 aragukijije mu izina rya Yesu, aragukijije mu izina rya Yesu, aragukijije mu izina rya Yesu, aragukijije mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Ndashaka usengere famiye yawe, ndashaka usengere famiye yawe. Haleluya, ndashaka usengere famiye yawe, usengere umuryango wawe. Ikibazo kihari, ibibazo biri mu muryango wawe, mutwaro ufise mu muryango wawe, uwo muvukana atameze neza kandi abateje ibibazo, musengere mubarira Imana. Sengera mu muryango wawe ikibazo cyacu cyose widentifia, nimba ari ibibazo biri kuri benshi mu muryango, nimba ari ibibazo biri kuri umwe. Ndashaka hano hantu muri kino kibanza numva abantu bako barasengera imiryango yabo hano hantu. Haleluya, barahiriwe ko bagufise, n'abanyamugisha ko bagufise, batewe iteka ko bagufise, batewe iteka kuri hano hantu muri kino kibanza, kugira ngo udugana amazina yabo kuri uyu musozi w'Imana. Shobora kuba ari abavyeyi bawe, shobora kuba ari abavukanyi bawe, shobora kuba ari umuryango wagutse, shobora kuba ari umuryango urimo ibibazo, usanga kuba ari umuryango urimo injyane no kutumvikana. Hamagara Yesu, hamagara Yesu. Shobora kuba ari urugo rwawe, shobora kuba ari urugo rwawe, hamagara Yesu. Haleluya, hamagara Yesu. Mana turaguhamagaye Imana yo mwijuru, se w'imiryango, uw'imiryango yose ikomokako. Mana ngaha hari ingo, ngaha hari abavukanye, ngaha hari abavyeyi bari muri kino mu kibanza, ngaha anya hari abafrère n'abasœur, ngaha hari abantu Mana yo mwijuru by'ukuri Mana yo mwijuru, igihe iminsi yatangura bafise imitwaro y'umuryango wabo, bafise ibitagenda neza, bafise ibibababaza, bafise ibibababaza. Mana iyo twishuye Mana, inyishu zawe Mana ziraza zigakontribuwa ku munezero wacu, kandi Mana yo mwijuru ukora ibikontribuwa ku munezero wacu. Mana twese dufise aho dukomoka ko, dufise aho tuva, dufise ibibazo Mana tugwana navyo, ivyo tubona. Hari ibyo Mana tugerageza kwadresa n'amamoye yacu ntibikunde, hari ibyo tugerageza guhanura no kuvuga ntibikunde. Mana turaje ngaha nk'ishengero Mana, turaje Mana iri sinzi ry'abantu Mana yo mwijuru, famiye yose iriho presente hano hantu, famiye ya hafi, famiye ya kure. Mana yo mwijuru turazanye Mana uwo mutwaro, Mana yo mwijuru turaduganye uwo mutwaro. Mana turawuzanye muri cadre, turawuzanye muri presence, turayizanye Mana yo mwijuru muri environnement ya prière, muri yo environnement Mana yo mwijuru iri saturé na présence ya. Mana ndumva kuri hano hantu, Mana ndumva kuri hano hantu, Mana ndumva kuri hano hantu, Mana ndumva kuri hano hantu. Mana ndumva ko Mana yo mwijuru abamarayika bari deployer, abamarayika bari dispose ku execute ama ordre yawe, abamarayika bari teguruye kujana inkuru zawe, abamarayika bari teguruye kugushitsa Mana itegeko ryawe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, nimba ari ibibazo vy'ingwara mu miryango, nimba ari ibibazo by'ubutunzi mu miryango, nimba ari ibibazo by'umumvikano mu miryango, Mana turakuzaniye imiryango dukomokako. Mana turahezagiye, Mana turavuze ngo reka bakubone, turavuze ngo Mana reka bakubone, turavuze ngo Mana reka bimenyekane kuri Imana, reka bimenyekane kuri Imana,
bamwe baraduhaye imitwaro, bamwe baratubwiye ngo murabisengera, bamwe baratubwiye naho batemera agakiza dufise ariko baratubwiye ngo uradusengera, bamwe baravyubahutse barabivuga. Natwe turaje ngaha kuri uyu musozi kukubwira ngo Mana, reka bimenyekane ko Jehova uri Imana, reka bimenyekane yuko Jehova uri Imana, reka bimenyekane yuko wewe Jehova uri Imana, reka bimenyekane ko ukora, reka bimenyekane yuko utarahinduka, reka bimenyekane yuko ibikorwa byawe bitarangiye, reka bimenyekane yuko Mana yo mu ijuru ibitangaza atari vya kera, ibitangaza atari vyo mu gihe c'intumwa, ariko uko wari uri ni kukiri kandi ni kugiye gushishikara kuba kandi ni kuzokwamuri. Ntibigeze uva kuri throne yawe, ntibigeze utakaza ikintu na kimwe ku bubasha bwawe, ntibigeze utakaza ikintu na kimwe ku bwenge bwawe, nta kintu na kimwe Mana cigeze kigabanuka Mana mu curico. Mana, ijuru rihagaze kubera wewe, ibicu bihagaze kuri fondation wewe etablisa, isi yose ihagaze kuri structure wewe washizeho, amazi ntaturengera kubera ubushobozi bwawe, ibintu byose biri maintain muri ordre kuko bihagaritswe n'ico wewe wavuze. Ijambo wavuze imyaka myinshi heze cyane, imyaka myinshi cyane iracahagaritse ibintu, iracahagaritse ibintu, nta kirarengera ikindi. Amazi ntaraturengera, amashamba ntaraturengera, ibikoko ntibiraturengera. Mana, ordre yawe iri etabli, iracari ya yindi nyene, uracahagaze. Ibikorwa wakoze wabikoze kera ariko biracafise stabilite, biracadutunze. Turama miliyari 8 mu isi. Erega wori Imana ihambaye, erega wori Imana iteye ubwoba. Mana yo mu ijuru, imbere yawe imisozi iratamba, imbere yawe amashamba ariginagura, imbere yawe Mana ibintu byose vyikubita hasi, imbere yawe Mana imisozi ipfumba imyose, Mana imbere yawe Mana yo mu ijuru imipfunda n'amazi birasuriranya, ariko Mana yo mu ijuru imbere yawe haguma hari urutonde. L'Éternel tout-puissant, l'Éternel tout-puissant. Yari isobanura avuga ngo nduhoraho nyene inkomezi, l'Éternel tout-puissant, l'Éternel tout-puissant. C'est celui qui manifeste sa puissance. Il peut manifester sa puissance, il peut transformer des situations, il peut transformer ta situation, il peut transformer des situations. L'Éternel tout-puissant, Mana ushoboye vyose, Mana ushoboye vyose. Erega Mana nta kintu kikuresista, erega Mana nta kintu gishobora kuharirana na wewe, erega Mana nta muntu ashobora gukontesta na wewe, erega Mana nta muntu yoshobora kuza muri tribunal ngo aharire na wewe. Mana yo mu ijuru urukugororoka, niyo ushinga amategeko, ico wise ko ari ukuri gicika ukuri. Ijambo ryawe riravuga ngo Mana ico wise ko ukuri ari ukuri. Niwe wahisemo Mana yo mu ijuru Yakobo, niwe watoranije Yakobo. Ushira ipembe ni Esau, ico ushaka nico citwa ukuri. Uri Imana ishoboye, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Mana ndaguhamagaye mu bukuru bwawe no mu cubahiro cawe. Mana ndahamagaye ukuboko kwawe muri imiryango, ndahamagaye ukuboko kwawe muri izi famille, ndahamagaye ukuboko kwawe Mana yo mu ijuru muri aya difficulty ari kuri aba bana. Uyu muvyeyi ari karasengera, aba bavyeyi bazanye imbere yawe. Hari ibintu Mana twe tutokora naho turabavyeyi, ntituri hyper puissant. Mana turemera aho tugarukira, turemera intege nke zacu, ntidushobora gukiza imibiri yabo, ntidushobora Mana yo mu ijuru kubaha concentration mu ishuri, ntidushobora kubaha Mana yo mu ijuru concentration, ntidushobora kubaha réussite mu kintu na kimwe, ariko wowe urashobora Mana yo mu ijuru guhindura ibihe, wowe urashobora guhindura ibihe. Mana twaje kuri uyu musozi kugira ngo tukubarire ibyo twe tudashoboye, kuko Mana iyo twari kuba tubishoboye twari kuba twabikoze, ariko nimba turiko turabikubwira nuko twe tutabishoboye, turaje kukubwira ngo Mana yo mu ijuru, seruka utabare, seruka utabare, seruka utabare, seruka utabare. Warasezeranye ko naho imisozi yonyiganyiga canke ikavaho, urukundo wiyowe n'isezerano yangiriye bitazovaho namba, ibihe nzobaho mu rukundo rwiwe.
niho nzibera. Reka ndakwibutse ko yasezeranye, uvuga uti yarasezeranye ko naho imisozi yonyiganyiga canke ikavaho mu rukundo rwiwe. Isezerano angiriye ritazovaho namba, ibihe nzobaho mu rukundo rwawe, niho nzibera. Kuko nakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo n'abamarayika canke ibigeragezo ntavyo mw'ijuru canke mw'isi, nta biribona n'ibizoza vyo mura mu rukundo rwawe Yesu mwami wanje. Munegege zanje iyo ndemerewe mu bigerageza canke iyo nzitaye, ikimagurutsa shikaminenge nuko nibuka kuba uzatanzomera mu rukundo rwiwe, niho nzibera. Kuko umuzina kekeranya ko nta rupfu canke nimba uvyemera uhaguruke kuri uduza amaboko yawe uvuga uti ndabizi neza nakekeranya canke ibigeragezo ntavyo mw'ijuru canke mw'isi, ntabirona n'ibizoza vyo mura mu rukundo rwawe Yesu mwami wanje. Kuko uzina kekeranya Ntagihari cobura mu rukundo wankunze, nta rupfu nta bugingo, ivyo ndabizi neza Mana, uri inkuru nta na kimwe
wigwamo icuri ukomanura inkuru nibaza ko musi nasanze urengeye ico nibwira ukomanura inkuru naho imisozi yo kwegera kure, naho uturambi twonyeganyizwa, ariko urukundo rwanje kuri wewe ntiruzokwera kwigera rwegera kure yawe, kandi n'isezerano ryanje ry'intahava ry'amahoro ntirizokwigera rinyeganyega, niko Uhoraho agize, kuko ndagufitiye impuhwe. Washobora kumfasha tugasubira muri iri jambo duhagaze ku maguru yacu? Haleluya, 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 haleluya. Ibintu byose birashobora kukwegera kure, ibintu byose birashobora gusa nk'ibigucitse, nk'ibigusize. Suramenye Imana ivuga iti naho imisozi yo kwegerwa kure yanje, n'uturambi tukanyiganyizwa, urukundo rwanje ntiruzogera rubura na gato, ntiruzokwigera rwegera kure yawe, kandi isezerano ryanje ry'intahava ry'amahoro ntirinyiganyizwa, ntirizonyiganyizwa, niko Uhoraho agize, kuko ndagufitiye impuhwe. Subira uti kuko amfitiye impuhwe. Vuga uti kuko ndamuteye akagongwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Warubizi yuko ivyawe bimutera ikigongo? Warubizi yuko ari Imana ikogwako? Warubizi ko ari Imana iri sensible? Warubizi ko atari Imana y'igiti cakomantaye cononekaye? Ariko ndagufitiye impuhwe, kandi naho ibindi byose vyokuja kure, urukundo rwanje n'isezerano ryanje ry'intahava ntibizogera na rimwe bikugenda kure. Haleluya, haleluya. Ndagushima Mana kunkunda, ndagushima Mana kukunda uyu muntu ari hano hantu muri kino kibanza. Ndagushima Mana ko impuhwe zawe kuri twebwe zitazopfa ziheze. Ndagushima Mana yo mwijuru yuko gukogwa ko kwawe kubitwerekeye bitazopfa bizimanganye. Ndagushima Mana yo mwijuru yuko isezerano ryawe nanje ari iry'intahava, nta gishobora kurisambura, n'igihe ntari umwizigirwa nta gisambura isezerano ryawe ry'amahoro riri ku buzima bwanje. Waravuze ngo nasezeranye nabo isezerano ry'amahoro, kandi ndasezeranye nabo isezerano ry'intahava. Ndagushima Mana yo mwijuru yuko wadeploye ikintu cyose cankenerwa Mana yo mwijuru, kandi Mana uratubwira ngo ntuzotureka, ntuzoduta, ntuzoduheba. Ndagushima Mana yo mwijuru yuko uyu muntu uyu munsi ari hano muri kiro kibanza, nubwo ari karahura n'ivyo ari karahura navyo, nubwo ari karaca mu vyo ari karacamo, nubwo yashikiwe n'ivyo yashikiwe, bikamushira ahantu ho kuzazanirwa, bikamushira ahantu ho gukekeranya. Ndagushima ko ijambo ryawe rije kuri uyu mugoroba rikavuga ngo isezerano ryanje ry'intahava ry'amahoro ntirizopfa ryegewe kure yawe. Imisozi yo kwegera kure, nubwo umenga irahagaze kandi ntinyiganyizwa, ariko vyoshika igatwagwa ikagenda kure, ariko isezerano ryanje nawe ry'intahava ntirizopfa rigiye kure yawe, kuko ndagukunda, kuko nagusezeraniye amahoro. Uri umukundwa muntu w'Imana uri hano hantu, naho umenga uri wenyine urakunzwe, naho umenga urarenge urakunzwe, naho umenga amazi agira gutwara urakunzwe, naho umenga ibintu byose biriko birakugwa ko urakunzwe, naho umenga situation yawe irakuruta inkomezi uracakunzwe, uracakunzwe. Nimba hari kitanyiganyiga n'urukundo rwiwe, nimba hari kitanyiganyiga n'urukundo rwiwe, nimba hari kitanyiganyiga n'urukundo rwiwe, nimba hari kidahungabana n'urukundo rwiwe, no kuri uyu mugoroba kuri uyu musozi arakubwira ngo kuko nagukunza karamata,
kuko namukunze akaramata, kuko namukunze. Urukundo rutagira akagero, urukundo rw'ibihe bidashira, urukundo n'urupfu rudashobora kurengera, urukundo rurusha inkomezi urupfu, kuko namukunze akaramata. Ndagushima Mana, ndagushima Mana, ndagushima Mana, ndagushima Mana. Ndashaka wakira urwo rukundo rw'Imana. Ndashaka uvuge ngo Mana ndagushimira ko nkunda Mana. Haleluya. Hariho abantu numva ngaha kuri mugoroba bari muri conflict n'Imana, hariho abantu bashavuriye Imana, ako ndaje gusubira kukwibutsa yuko ivyo uri kuracamwo bidasobanura ico Imana iri. Imana yisobanura mu ijambo ryayo, kandi mu ijambo ryayo iravuga ngo ibintu byose byo kuja kure, ariko urukundo ndagukunda ntibizopfa rukugiye kure. Naragukunda igihe winjira muri wa mugisha, kandi ndacagukunda igihe umenga wa mugisha wakuvuye mu maboko, kuko urukundo rwanje nubwo ibihe bidashira. Ni Imana itivuguruza kuco yavuze no kuco yakoze, ariko uracara umukunzi. Niwakira urukundo rw'Imana kuri uyu mugoroba, niwakira urukundo rw'Imana kuri uyu musozi, nube reconcilié n'Imana kuri uyu musozi. Nube reconcilié n'Imana kuri uyu musozi. Ntivyoshoboka kuva ngaha wumva uyibabari uyishavuriye, ntivyoshoboka kuva ngaha wumva umengira kubabaje, ariko kandi nagomba kugira ngo uru rukundo nyene rwo rugiye kukuzura, uru rukundo nyene rwo kukuzamura, uru rukundo nyene rwo rugiye gusubira kuguhagurutsa, uru rukundo nyene rwo rugiye gusubira kandi kuguhagurutsa, niyo igiye gusubira kandi. Haleluya. Kukubwira ngo ndacari wa wundi kubikwerekeye. Sheketseleko teleko telebro sheketseleko. Ntiyirengagije isengesho ryawe ku muryango wawe, ntiyirengagije agahinda n'umwijima uri mu nzu yanyu, ariko nk'uko ushobora gufyonda interrupteur itararikaka, niko mu kanya isase ikora igikorwa gishasha igatangaza amaso yawe. Uravuga ngo kubera iki kubandi bikoreka ariko jewe bitariko birakoreka, ariko irakubwira ngo ntutsitazwe n'umwanya wanje, ntutsitazwe n'igihe canje, kandi ntushavurire, ntugire ishari ryabo ndiko ndagirira neza, kuko ndi Imana ikora, kandi ibyo sivyo bikwereka ko ndagukunda. Mbega wo kwizera urukundo rwanje atacu urabona, mbega wo kwizera urukundo rwanje bitarakoreka, mbega wo kwakira urukundo rwanje bitarakoreka, mbega wo hazwa nanje. Shiketseleko. Ufise probleme y'ama ovaire, Imana iragukijije kandi ugiye gusama, ugiye gusama, ugiye gusama. Ico kibazo Imana iragikijije, ico kibazo Imana iragikijije, ico kibazo Imana iragikijije. Wakira uwo mwana. Haleluya. Wakira uwo mwana. Haleluya. Wakira abo bana kuko si umwe. Haleluya. Wakira abo bana kuko hora hagukijije, kuko hora hagukijije, kuko hora habikoze, kuko hora habikoze, kuko hora habikoze. Haleluya. Kuko hora habikoze, kuko hora habikoze. Hariho abantu bari ngaha biyumvamwo ibintu kikidumva kiguma kiri aha hantu. Hariho abantu biyumvamwo ibintu, hari abantu bafise indoto mu buzima bwabo, ariko indoto ufise nta muntu n'umwe azikwaya. Hari ikintu wumva muri wewe kibira kandi urumva ko Imana izokigukorera, ariko nta muntu ibaza ko kizokoreka, ariko uri wenyene uri persuadé ko ico kintu Imana izogikora. Nimba uri muri yo kategori y'abo bantu, uhagarare ngaha imbere dusenge tuvuge ngo Mana reka indoto ivyagwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umuntu afise ikintu yumva mu mutima wiwazi, ariko atakintu na kimwe mu bifatika kikwemeza ko ico kintu kizokoreka. Mu byo ubonesa amaso yawe nta kintu na kimwe kikwereka ko ico kintu kizokoreka, ariko kimeze nka gwaruzi gwari mu mutima wa Eliya, ukavuga ngo ndumva igihinda, ndumva igihinda. Hari abantu ngaha bikoreye ibintu, hari abantu bikoreye ibintu. Hari grâce yo kuvyara kuri uyu mugoroba, hari grâce yo kuvyara kuri uyu mugoroba, hari grâce yo kuvyara kuri uyu mugoroba. Haleluya, 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 haleluya. Sheketsele kotiele ko sheketsele bo shakata la kasheketsele ko telebo shakata la ko leke sheketse ke sheketele ko. Mumfasha tugasenga, mumfasha tugasenga, mumfasha tugasenga.
haleluya. Mumfasha tugasenga, haleluya. Mumfasha tugasenga, haleluya, 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 haleluya. Sheketseleko teleblo shiketseleko. Mana yo mwijuru ndumva igihinda, mana yo mwijuru ndumva igihinda. Mana hari igihe twumva ikintu abandi batumva, hari igihe tuhosanta ikintu abandi batumva, hari igihe mana yo mwijuru bigora no kuvuga indoto zimwe zimwe ziri mu buzima bwacu, kuko mana yo mwijuru abantu bo twengera ubusa, abantu bo twengera ubusa, kuko mana umenga ntivyumvikana, kuko umenga ntibishoboka, kuko umenga ntibikunda, kuko umenga ntaho vyo utangurira ngo bishoboke, kuko ata logique nimwe bifise, kuko ata science nimwe ishobora kubiprova, kuko ata kintu kimwe gishobora kubigaragaza ingene ivyo bintu vyo ukunda. Washobora kuduza ijwi ryawe ugatangura kwisengera, tangura gusenga aha hantu. Senga, haleluya. Senga, haleluya. Yavuze ngo inzuzi z'ubugingo zizotemba ziva muri mwebwe. Iyi ndoto Imana yashize indoto mu buzima bw'umuntu, si indoto zitahurwa n'abantu bose kandi zigomba gushigikirwa n'abantu bose. Wararondeye ko abantu bagutahura, wararondeye ko abantu mujana, ariko imisi yose ntimujana kandi imisi yose ntibagutahura, kuko Imana yabidepoje muri wewe. Urabifitiye conviction. Igihe cyose wumva ko ico kintu kizohoba, igihe cyose naho hoza amakuru abidekuraja, uvyuka mu gatondo vyasubiye kwaka, uragenda ukavyihweza, uragenda ukabirahaba, uramaze kuvyidentifia, uramaze kuvyigako, uramaze kubiviva, urabibona ni ivyawe. Imana yatugize ba karosi, Imana yatugize ba karosi, Imana yatugize ba karosi. Turarota, turarota, turarota. Imana yacu ni Imana y'indoto, Imana yacu ni Imana yerekwa. Yaravuze ngo tureme, yari indoto. Yaravuze ngo tureme, cari iciyumviro. Yaravuze ngo tureme, ariko vyose yari néant, ibintu vyari vide, ibintu nta kintu cari kihari. Nico gituma nabo yacunguye bararema, nabo yacunguye baravyara. Hariho abantu bicaye hano hantu muri kino kibanza batarealiza amaproje Imana yakoze mu buzima bwabo, batarealiza iterambere bagezeko n'ibintu bagezeko. Nta kintu na kimwe cari kukubwira yuko wari kuzobushitsa ahushitse, ariko rawo ukuboko kw'Imana yanje ko warahagushikanye. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami Yesu, ndasengeye aba bantu bari hano muri kino kibanza, ndasengeye iri shengero ryawe riri hano hantu. Mana, iki nico catuzanye kuri uyu musozi Mana, iki nico catuzanye muri iyi minsi aha hantu Mana, kugira ngo tuze muri iki cumba Mana yo mwijuru, kugira ngo tuze Mana aha hantu Mana wadutumiriye Mana, kugira ngo tukubwire Mana. Hari igihe bidushikira tugakekeranya, hari igihe bidushikira tukaduta, hari igihe bidushikira tukagira ubwoba, hari igihe bidushikira tukibaza ko bitazokunda, hari igihe bidushikira tukibaza ko bigohoye, hari igihe bidushikira tukavuga ngo Mana ni wowe ubizi, tukavuga ngo Mana ni wowe ubizi, Mana tukavuga ngo ni wowe ubizi, Mana tukavuga ngo ni wowe ubizi, tukavuga ngo Mana ni wowe ubizi. Ndasengeye aba bantu Mana yo mwijuru, ndasenze Mana yo mwijuru ngo izi ndoto zizigamwe, ndasenze ngo izi ndoto zizigamwe, ntihagire umudayimoni atera guhungabana ku izi ndoto ziri mu buzima bw'aba bantu. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Satani wa musuma w'indoto, Satani wa musuma w'indoto, Satani wa musuma w'indoto, Satani ukoresha ibikoresho byose kugira ngo utere abantu gukekeranya. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka iyi imvura igwe, reka izi ndoto zivyahagwe, reka iyi imvura igwe, reka ibi bintu bishitswe, reka ibi bintu bikoreke. Reka Mana umunsi umwe tuzokwibuke 2025, reka Mana umunsi umwe tuzokwibuke le 28, reka Mana umunsi umwe tuzokwibuke 2025, reka Mana umunsi umwe tuzokwibuke le 28, reka Mana umunsi umwe tuzokwibuke Octobre, reka Mana umunsi umwe tuzokwibuke mardi, reka Mana umunsi umwe tuzokwibuke iki kibanza, reka Mana umunsi umwe tuzokubake Mana yo mwijuru aya mahema yawe aho twari turi. Turakubwira ngo turavyara, 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 turavyara. Mufatana amaboko mwese ahantu hano imbere, mufatana amaboko hano imbere, uvuge ngo birabaho mu izina rya Yesu Kristo. Vuga uti birabaho mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ngo baho. Haleluya.
kukuvuga ngo baho. Haleluya. Kuko indoto zacu ni twebwe nyene. Bamwe twavutse kugira ngo dushitse izo ndoto, bamwe twavutse kugira ngo izo ndoto zibeho, bamwe turumugisha ku mahanga kubera indoto Imana yashize mu buzima bwacu. Izo ndoto uzanlevye uzikuyeho, tumeze nk'abantu bapfuye, naho biologiquement twoba duhema kandi tubaho, naho twoba dufungura, ariko twoba tumeze nk'abaherekeza abandi mu isi. Ariko indoto zawe ziradefinisa mission yawe, indoto zawe ziradefinisa destin yawe n'umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Sengera uwo muntu uvuga uti Imana nabeho mu izina rya Yesu Kristo. Musengere. Haleluya. Musengere. Ni wewe duhamagaye Imana, ni wewe duhamagaye Imana. Haleluya. Ni wewe duhamagaye Imana, ni wewe duhamagaye Imana. Dufise impamvu nyinshi zo gukekeranya, dufise impamvu nyinshi zo gukekeranya, dufise impamvu nyinshi zo gukekeranya, dufise ibifatika vyinshi biboneka byo dutera gukekeranya. Ariko Mana yo mwijuru, ijambo ryawe rivuga yuko tutagendeshwa n'ivyo tubona, ariko tugendeshwa no kwizera, tugendeshwa no kwizera. Kuva aho twakumenyeye Mana, wuguruye amaso yacu yo kwizera, wuguruye amaso yo kwizera, wuguruye amaso yo kwizera. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, amarembo y'ikuzimu ntahagarara imbere y'ishengero ryawe, amarembo y'ikuzimu ntahagarara imbere y'abera bawe, amarembo y'ikuzimu ntahagarara imbere y'umuntu wawe, amarembo y'ikuzimu ntahagarara imbere y'umuntu wawe. Ndavuze ngo Mana, twara izo ndoto, zitware mu kwezi kwa mbere, zitware mu kwezi kwa kabiri, zitware Mana gushaka ku mezi 9, zitware ya terme, zitware ya terme. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ntizizomere nk'indikorotse. Mu izina rya Yesu Kristo, zize zizigamwe, zize ziherekezwe. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo, uze wamurungika ijambo ryawe kugira ngo uzivomerere, uzokwamurungika ijambo ryawe kugira ngo utere intege abantu bawe, uzokwamurungika ijambo ryawe kugira ngo Mana yo mwijuru ushigikira abantu bawe. Igihe hirya no hino hari ibibatera ubwoba, igihe hirya no hino hari ibibatera gukekeranya. Ndavuze ngo Mana, send your word. Rungika ijambo ryawe, rungika ijambo ryawe. Nta shwa mufise, mugomba kwakira ijambo ry'Imana. Nta shwa mufise, mugomba kuba plante mu nzu y'Imana. Nta shwa mufise, mugomba kuba mu majambo yiwe, kuko ijambo niryo rizobirema, kuko ijambo niryo rizobikuza, kuko ijambo niryo rizobishigikira, kuko ijambo niryo rizobiteramira, kuko ijambo niryo rizobivyara. Hallelujah. Hallelujah. Mana, ndasengeye ubwoba bwose buhari pahapo hizi ndoto buhunge mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoba bwose buhunge mu izina rya Yesu Kristo. Ufise ubwoba mukiza ubwoba, ufise ubwoba mukiza ubwoba, ufise ubwoba mukiza ubwoba mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo Mana yo mwijuru, ku nzira yabo Mana yo mwijuru, urungike Mana, urungike Mana, rungika Mana ivyo kubatera intege, rungika Mana abo kubatera intege, rungika Mana ivyo kubekipa, rungika Mana ivyo kubekipa. Urashobora kuba excited n'ivyo Imana izokora mu buzima bwawe, urashobora kuba excited ukaryohererwa indoto, ariko ukibagira ko Imana igomba kukwekipa, kuko izo ndoto uretse ko Imana izozishitsa, ariko irikirana gutegura kugira ngo zize zishitswe n'umuntu atahura icari karavyara. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko Imana itegura umuvyeyi agiye kuvyara, agategura berso, agategura icumba, nawe we Imana irikira gutegura. Ntukengere gutegurwa, kuko gutegurwa kwawe na preparation yawe iri conforme no kuvyara kwawe. Niveau ya preparation yawe iradetermina niveau yo kuvyara ico kintu cyo kiraba mu buzima bwawe. Haleluya. Washobora gusubira mu kibanza cawe. Yesu we, Bwana sifiwe sana. Naje numva mfise ijambo Imana yashitse ku mutima wanje, ariko numva kandi mfise n'amasengesho. Haleluya. 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 Mana ishimwe cyane kuri aba bantu duhejeje gusengera, bafise imigambi, bafise indoto. Yesu ashimwe cyane. Igihe kimwe Yesu yaravuze ngo, abwira umugore arihana, aramubwira ati sinshobora guha indya z'abana utubwa.
Yesu mu kubwira uyu mugore aya majambo, kandi uyu mugore areka amusaba igitangaza c'umwana, Yesu suko yari yansuye umugore, ariko nuko ico Yesu yari karasabwa n'uyu mugore casaba ukwizera. Kandi uyu mugore ntiyari mu bizera. Yesu aramubwira ngo mu yandi majambo, ntushobora kuronka access ku bikorwa vyanje utizera. Ni nkuko noba mfashe ingabire yanje nkayihutubwa. Iri jambo rirakomeye kandi riraremereye. Ariko Yesu akivuga ayo majambo, uyu mugore nawe acaramubwira ijambo ryo kwizera. Aramubwira ngo ariko iyo abana bariko barafungura, hariho utwo kujya dukorokera hasi, imbwa zikarya. Nimko bati naho ufise abo bibikiye, reka mfate ko no wanje ari kuri niveau y'imbwa. Imbwa ku meza meza ziraronka ibisigara. Yesu acaravuga ngo wow. Ati sinari bwabone, ati sinari bwabone iki. Ako kanya nyene uwo mugore nawe nacarashikwa ko n'igitangaza. Yesu ashimwe cyane, kuko uyu mugore ukwizera kuramukarifya kugira access kuca Imana itanga mu kwizera. Yesu ntiyarazi ko uyu mugore nawe yizera, ariko uyu mugore amubwira ijambo ryo kwizera. Yesu aravuga ati ahari ukwizera hatuma papa y'intervena, aca mushitsa ko igitangaza. Rimwe na rimwe Imana iraguha indoto ukazisanzaza kwibarabara, kandi ukaziha n'abadakwiye kuzumva, kuko we wazakiriye mu kwizera. Abakuraba bakumva ivyo uri kuravuga, bakabona nta kintu na kimwe cawe cerekana ko ivyo bintu uzobishikako. Ukabubahaye akaryo ko kwimoka, canke ko gukengera, canke ko gutwenga, canke ko kugushinyagurira, kuko ico uvuze umenga nticumvikana, kuko mu rugezo rwabo babona wewe udasa n'indoto Imana yashize mu buzima bwawe. Mukwiye kwiga kumenya abo mubwira indoto. Mukwiye kumenya ngo naho ivyo Imana ishize mu mutima wanje ari ibintu bikomeye kandi ndabiryoherewe, ukwiye kumenya yuko indoto z'Imana ntiziba communique mu ma emotion, ariko ziba communique muri direction ya Saint Esprit. Kuko muri bamwe ubwira nibo Satani akoresha mu kuza kuguca intege. Uko uranyumvaga muntu w'Imana, bwira umucaye uti uze wiga guhora rimwe na rimwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, kubera indoto zawe ziracari muri phase embryonnaire, indoto zawe ziracari muri formation. Nawe we niyo uri kurabivuga ntutahura neza ivyo uri kurasobanura bizoba, ariko wumva bishushe. Niyo ubikominika nabi, ko nawe ntibiraba clair. Hora rero, ariko ushitse imbere y'Imana, ongea sana, uvuga uti Imana iki kintu sindacumva ariko kiraryoshe, iki kintu sindacumva ariko numva kindemereye, iki kintu sindacumva ariko numva umenga wokinkorera naho noca nshaka nkagenda. Iki kintu nico cacitse umugambi wanje, niyo ndoto, mfise indoto z'ubumana. Haleluya, 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 haleluya. Cyo gituma Paulo yavuze ngo niwabona abantu babizigigwa, haleluya, ubibahe, ubibazeze, kuko atari ibintu duha abantu bose, ariko nubwo ari ivy'Imana harabo tubiha naho tutabiha bivaye n'urugezo barimo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Fatana amaboko, ngomba gusenga dushikanira Imana duce dutaha. Haleluya. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro kuri uyu mugoroba. Ndagushimiye vy'ukuri Imana, ndagukengurukiye, ndagukengurukiye Mana, aha hantu Mana utuzana, aha hantu Mana utuganiririza. Ndagukengurukiye Mana yo mwijuru, abantu Mana uri kuragendera muri ibi bihe turimo Mana, haba mu gitondo, haba saa sita, haba ku mugoroba. Ndagukengurukira Mana yo mwijuru ivyo uri kuravuga. Ndagukengurukira Mana communication yawe. Ndagukengurukira Mana yo mwijuru partage yawe ku mitima yacu. Ndagukengurukira Mana yo mwijuru
ivyo dushitsako, ivyo dushitsako, ivyo dushitsako, ivyo dushitsako. Mana aha hantu tutagufise, Mana tutagufise ko access, ubuzima bwacu bwomera nk'ubw'abandi bose ngaho kwibarabara, twojya tugafungura tukaryama, tukubaka tukavyara tukarengana. Ariko Mana yo mwijuru, ntidushaka kubaho nk'abandi bose, ntidushaka kubaho pour la consommation, ntidushaka kubaho kugira ngo dukonsome amazi, ntidushaka kubaho kugira ngo dukonsome Mana la création, ntidushaka kubaho kugira ngo Mana yo mwijuru ducika aba consommateur, ntidushaka kubaho abantu Mana yo mwijuru, Mana yo mwijuru bakonsome ivyo waremye binjoyinga gusa oya. Ariko Mana yo mwijuru twumva wowe uri gutujana ahandi hantu harenge aho hantu. Turagomba kubaho Mana yo mwijuru kubwawe, turagomba kubaho kubwawe, turagomba kubaho kubwawe, turagomba kubaho kuvyawe. Mana ijambo ryawe rivuga ngo ico umuntu afunguye cose giherera mu kazu ka sugumwe. Mana ubuzima bwacu burarengeye gufungura, burarengeye kuryama, burarengeye kwambara. Ubuzima bwacu bufise meaning ikomeye cyane, ikomeye cyane y'ubumana. Nubwo mu maso y'abantu yo bumengira asanzwe, ariko Mana iyo dusobanukiwe aho uri kuratwara ubuzima bwacu, ubuzima bwacu bufise importance irenze kuba twaravutse tukaba turi igitigiri c'abavyagwa na kagisye. Oya, ubuzima bwacu burarengeye, ubuzima bwacu burarengeye. Ndasengeye Mana yo mwijuru abantu bari hano hantu muri kino kibanza muri iminsi 40, ngo ubuzima bwabo bugire meaning, ubuzima bwabo bugire signification mu buryo bw'impwemu, ubuzima bwabo bugire insobanuro mu buryo bw'impwemu, ubuzima bwabo bugire insobanuro mu buryo bw'impwemu, ubuzima bwabo bugire Mana yo mwijuru insobanuro, ubuzima bwabo bugire impact iri spirituel. Mana upfuye yabayeho muri ubwo buryo, naho yopfa ari muto nka Yesu afite imyaka 33, apfa ari komble, kuko Mana tudahazwa n'imyaka tubaho, ariko duhazwa n'ico twakoresheje imyaka twabayeho. Ndahezagiye ishengero ryawe, ndahezagiye aba bantu bose bari hano hantu. Mana ntuyirengagiza kandi ntukengera inyota. Ndahezagiye umuntu wese ari present muri kino kibanza, ndahezagiye umuntu wese Mana yo mwijuru yaduzuye umusozi turi kumwe muri ibi bihe. Ndavuze ngo Mana ebana utuwaciye raje kwere, udusororere kwere. Yesu ashimwe cyane. Natwe turicaye turagororoye amaguru, turarindiriye kwakira, amantene yacu ari tourne, turi muri reception, turiko turakira ikikuva ko cyose. Ntaco dushaka guhusha, ntaco dushaka guhomba, ntaco dushaka ko kiducika. Amatwi yacu, mitima yacu, amaso yacu ari attentif, turi mu ijambo dusenga, turagomba guserebra, turagomba kukubona. Haleluya. Abantu b'Imana bavuge ngo amina. Mubivuge gutyo nyene ngo amina.